Umusi wa mbere wa Primus League Vitalo FC ntivyayoroheye aho ihejeje gutsindwa n'umugwi wa Vision FC igitsindo kimwe catsinzwe na Hussein Ibrahim. Aho rero tubona ko umusi wa mbere uzananye ibitangaza vyinshi, nayo igitsindo kimwe ku kindi nico gitandukanije impande zombi hagati ya Messager Ngozi na Interstar, aho igitsindo ca Le Messager catsinzwe na Radislas maze igitsindo ca Interstar naco gitsindwa na Don Parfait. Aho bigaragara neza ko umugwi wa Messager Ngozi bitifashe neza mu gice ca kabiri, aho ari wo wari watanguye utsinda igitsindo ca mbere, naho Don Parfait yaje gombora ico gitsindo cari catsinzwe na Radislas maze urukino rwose rurangira ari igitsindo kimwe ku busa. Primus League.